Hari ikintu gikomeye abategetsi bakuru nka bose bo mu Burundi bahuriyeko. Kuva ku bakuru b'amakomisiyo adasanzwe nka CVR, CNIDH, CENI, ukaja ku muhuza w'Abarundi, abakuru b'amasentare adasanzwe, ugaca ku bashikiranganji ba Reta n'ubarongoye ariwe mushikiranganji wa mbere, Icegera c'umukuru w'igihugu ndetse na Sebarundi ubwiwe. Hari igikorwa bakora imbere yuko binjira icese mu mabanga yabo. Iki gikorwa nico kurahira. Mu ndahiro zabo biyemeza kubahiriza ibintu bitandukanye birimwo amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Aya ntasanzwe na gato. Niyo masezerano yonyene avugwa mu ndahiro z'abategetsi. Aha ntitwirengagije na gato ayandi masezerano Uburundi busanzwe bufise nk'amasezerano y'Arusha, amasezerano yo guhagarika intambara, eka n'ayandi masezerano yose Uburundi usinyiranira n'ibindi bihugu bitandukanye. Aya masezerano kandi niyo yonyene afise ibindi bimenyetso bidasanzwe byiyongera ku mpapuro. Ikonje yo kuyibuka no kuyazirikana, ibendera ryayo ndetse n'icibutso cayo monument. Nimba utowe wibuka neza rero iyo yazananye, ngibi ibyo wozirikana. Amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yabonetse biciye mu matora ya ego na oya yatunganijwe mu 1991 maze ego iratsinda. Abarundi bo mu moko yose bayemeje ku bice birenga 89%. Hari kuwa gatanu Ruhuhuma mu 1991. Umugwi ujeje kwiga ikibazo c'ubumwe bw'Abarundi wari washizweho imbere gato muri gitugutu mu 1988 na President Buyoya Pierre. Uwo mugwi wari ugizwe n'abahutu 12 n'abatutsi 12. Mu 1992 President Buyoya yaratanguje ibikorwa byo kubaka icibutso c'ayo masezerano ku mutumba wa Vugizo hafi y'intatemwa y'incungu y'ukwikukira. Mu 1993 ku munsi nk'uyu ico cibutso caruguruye icese amezi make inyuma Burundi bwinjira mu ndyane z'amoko n'intambara zamaze hafi imyaka 10. Augustin Ndirabika, Marie-Louise Sibazuri na Jean-Baptiste Gatabaruke nibo dukesha amajambo meza agize ururirimbo ruhayagiza ubumwe bw'Abarundi. Aya masezerano y'ubumwe bw'Abarundi amaze imyaka 35 yemejwe. Hari uwo barengeje urugero avuze ko amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi ari mvyeyi mu yandi masezerano. Wewe uyatahura gute?